rugari ariko ariyagura yerekeza iyo za Goma, Bukavu na Lubumbashi. Uwo mu biyaga bikanye we yazindukiye ku mata ayasukira ku Kigoma, mu nyuma yaciye afata amaguru ayaterera mu birato yifatira agasakoshi yerekeza iyo ngiyo mu biyaga bikanye cane. Ododowe iyi ni mu ndabire ubu yaragiye, uyu mubise nta kimuhagarika aragiye, byose bivana no kuvyakira. Ushaka kumenya uko byagenze nyarukira kuri YouTube urabe nawe ibyagiyemwo mw'iyo mbeho. Ntiwibagiye kugira subscribe no kuri Instagram na Facebook uzomusangayo. Ico bisaba gusa rondera ijambo Agatima Creatives, ego iyo se uyishireko. Nihagira ico ukunze naco ufonde kuri like, ufise ikibazo canke iciyumviro ushandikaho muri comment. Ushaka naho ko iyi nkuru uyisangiza abandi ukoraho handitse share, ukopye hama ubisangize abawe mu magroupe yose wipfuza. Dufise na site web ariyo agatima.com. Uzohasanga ibyo dukora byose kandi tubafitiye byinshi byiza. Ushaka kumenya byinshi mudakora canke gusoma urusaku canke kwimara amazinda ukamenya byinshi dukora, exclusive content, amasanamu duhisha tutereka abari bo bose, behind the scene videos, canke ushaka kumenya ama deals agezweho, ngwino mu mugwi wihariye w'abadukurikira Patreon group. Iyo group nayo nyene uzoyisanga kuri agatima.com. Mu kwinjiramwo bisaba amadolari make cyane gose, ndabisubiyemo ni make pe. Bimwe mu bizohasanga harimwo ivyigwa vy'ubuntu, utuntu tundi twankenerwa kubipfuza gukorera business kuri internet. Byose winjiye mu mugwi w'abapatron uzoza uraba mu bambere babibonera ubuntu. Abashaka gukorana natwe byoroshe canke abashaka ko tubahuza n'abakiriya babo canke nabo bakorana, byose uzobisanga hano kuri site web agatima.com. Twisubiriye ku nkuru yacu. Mu biyaga bikanye rero ibyo mu buraruko, umushinga ntahe wanyu iriho wa gatanu yasanze bagendera ku mazi ndagahana, ndetse n'utubwa twabo ngo turiya muratubona. Mama we ayiwe ududuwe. Mushobora kwibaza muti amazi atubwira ari he ko atari tubona? Hehe, araho nyene munsi y'ivyo bifu vyera ubona. Yari muci uko niko haba hameze. Murahabona namwe ihe ndabiri uko hakanye, ni mu biyaga bikanye nyene koko.
twibandaniriza inkuru yacu. Umushinga ntahe wanyu rero nyuma yo kwijijanya imitima yahisemo nawe kugendera ku mazi ngo yumve ingene bimeze. Paf mu ndabiri ingene aguye hasi ku mazi. Nishavu n'akantu ndabereke ngo uyo mwishwa wanyu ariko akorera ibiganiro yicariye ku mazi. Muti rero byahereye uko byagenze tubararikira kugira subscribe